tubaramutse twongere tubashimira abakunzi ba Vyacu TV namwe bose mudahengesha yakurikirana ibiganiro bica kuri TV yacu. Uyu munsi tugiye kugaruka ku biganiro vy'ubutunzi turabira hamwe ibihugu 10 bifise ifaranga ryataye agaciro cyane kw'isi. Nyuma yuko twarabiye hamwe cyo ku mugabane wa Afrika, uyu munsi tuja kw'isi kugira ngo ushobore kubimenya. Uyu munsi rero twifashisha urubuga Currency Converter rusanzwe ruraba canke rugenzura ibijanye n'ivunjisho ry'amafaranga biciye ku guhanahana amahera kuri internet. Dufatiye nk'akarorero kuri uyu munsi wa 27 Myandagaro uyu mwaka, ivunjisho ryari rihagaze uku kuri runo rubuga, nuko umuntu arongetse amafaranga ashika 2,830 yahabwa idolari. Bivuze rero yuko igihugu cy'u Burundi naco nyene ushobora kuca ukigereranya n'ibindi mu vyerekeye ivunjisho. Mu mwaka wa 2008 mu gihe hari ubutegetsi bwa Robert Mugabe, iyi noti y'igihumbi c'amatriliyoni y'amadolari yo mu mafaranga yo muri Zimbabwe yavunjwa idolari rimwe ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze yuko hari ibihugu usanga koko ifaranga ryarataye agaciro ku rwego rudasanzwe, aho bimwe na bimwe bihitamwo kureka gukoresha amafaranga yabo bigahitamwo gutiza amafaranga y'ahandi nk'idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rikaba amafaranga y'igihugu. Reka rero twihute turabira hamwe ibihugu bifise ifaranga ryataye agaciro cyane. Turahera ku gicifashafashe dutera tumanuka hasi ku gihugu usanga vyarahaye ku rugero rudasanzwe. Twifashisha idolari nk'ivunjishwa fatiro canke se monnaie de référence. Ku mwanya w'icumi rero tuhasanga igihugu ca Uganda. Ni igihugu gisanzwe giherereye muri Afrika y'ubuseruko, gihana imbibe na Tanzania, Rwanda, Sudani y'Epfo hamwe na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ufise idolari rimwe rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rikaba rivunjwa mu mafaranga 3,745. Dufatiye kuri kwa rubuga Currency Converter kuri uyu wa 27 Myandagaro uyu mwaka. Ishiringi rero rya Uganda ni rimwe mu mafaranga agenda ata agaciro cyane kuri inosi ya none, bitvuye ku biturire, iduga ry'ibiciro rya hato na hato ndetse n'ibihano amahanga agenda afatira kino gihugu ca Uganda. Reka rero tuje ku mwanya w'icenda, naho hoba hari igihugu icayi. Ku mwanya w'icenda duhasanga igihugu ca Paraguay. Ni igihugu gisanzwe kiri muri Amerika y'Epfo, benshi bita ngo Amerika Latine. Ni igihugu idolari rimwe rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivunjwa amafaranga 7,252. Rino faranga ryitwa amaguarni ryatanguye gukoreshwa kuva mu mwaka wa 1952, naho ifaranga rya Uganda ry'amashiringi ryatanguye gukoreshwa kuva mu mwaka wa 1966. Ifaranga rero ry'amaguarni ni rimwe mu mafaranga agenda ata agaciro cyane. Paraguay isanze ihana urubibe na Brazil, Argentine hamwe na Bolivia, ikaba ishingiye ubutunzi bwayo ku vyerekeye uburimi bw'isoya, ibigori hamwe na stevia. Igihugu kiza rero ku mwanya w'umunani naco coba ari iki? Ku mwanya w'umunani duhasanga igihugu ca Guinea Conakry. Ifaranga ryabo ryatanguye gukoreshwa kuva mu mwaka wa 1958. Guinea isanzwe ihana urubibe hamwe na Liberia hamwe na Sierra Leone, akaba ari koloni y'Ubufaransa. Idolari rimwe rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rikaba rivunjwa amafaranga 8,650. Iduzwa ry'ibiciro hamwe n'ijegajega ry'ubutegetsi navyo biri mu bisunikira rino faranga rya kino gihugu ryatanguye gukoreshwa kuva kera cyane, kuva mu mwaka wa 1958, kuba rigenda ritakaza agaciro ku rugero rudasanzwe, aho n'ubuzima butera buzimba mu gihugu. Ku mwanya w'indwi hari igihugu icayi. Ku mwanya w'indwi hari igihugu ca
Uzbekistan kikaba gisanzwe gikoresha amafaranga yitwa amasome yatanguye gukoreshwa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu. Ni igihugu gisanzwe giherereye muri Aziya yo hagati. Idolari rimwe rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rikaba rivunjwa mu mafaranga ibihumbi 11 n'amajana 523. Iduga ry'ibiciro, iduga rya hato na hato ry'ibiciro hamwe n'ubushomeri ni bimwe mu bintu bituma rino faranga rya Uzbekistan igihugu gisanzwe giherereye muri Aziya yo hagati ritera rita agaciro ku rugero rudasanzwe, aho gushika kuri uno munsi n'intambara ya Ukraine hamwe n'Uburusiya yaje gusongera isibe imbere mu gihugu. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga igihugu icayi. Ku mwanya wa gatandatu duhasanga igihugu ca Indonesia. Ni igihugu ifaranga ryabo ryatanguye gukoreshwa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine na gatandatu. Idolari rimwe rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rikaba rivunjwa mu mafaranga ashika ibihumbi 14 n'amajana 986. Ni igihugu gisanzwe giherereye rero muri Aziya y'amajepfo utera ugana mu manuko. Ni igihugu kigira kane mu bihugu bifise abantu benshi, ariko kandi ni igihugu gisanzwe gifise idini rya Islam, aho kandi gisanzwe kigizwe n'amaire atari make. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga naho igihugu icayi. Ku mwanya wa gatanu duhasanga igihugu ca Liban canke se Lebanon mu rurimi rw'icongereza. Ni igihugu gisanzwe giherereye muri Aziya y'uburengero. Igifaranga ryabo ryitwa amapound rikaba ryatanguye gukoreshwa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itatu. Ndakwibutse yuko amafaranga yo muri Indonesia nayo akaba yitwa amarupi canke se amarupiya. Ipaundi rero rimwe rya Lebanon rikaba rivunjwa amafaranga ashika ibihumbi 14 n'amajana 993. Bivuze yuko ari amafaranga agomba kungana neza na neza n'amafaranga yo muri Indonesia. Iduga ry'ibiciro hamwe n'ubutunzi bugenda bujegajega na cyane kuva mu mwaka wa 2021 byatumye ibintu bizamba, ndetse mu gihugu ubutunzi bwikubita hasi, ibiciro biraduga, ifaranga ryabo naryo ribandanya ritakaza agaciro ku rugero rutigeze ruboneka. Ku mwanya wa kane duhasanga igihugu ca Sierra Leone, basanzwe bakoresha amafaranga yitwa amaleon, kikaba cyaratangwa gukoresha n'amafaranga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na kane. Nubwo kino gihugu rero gisanzwe gifise amabuye y'agaciro ndetse na za zahabu kigenda gishora hanze, kino gihugu gisanzwe giherereye muri Afrika y'uburengero, ifaranga ryabo ryagiye ritakaza agaciro bitewe kandi n'ibibazo kino gihugu cagiye gicamwo, aho twovuga nka Ebola n'izindi ndwara zagiye zisekura kino gihugu, aho kuri ubu rero idolari rimwe rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivunjwa amafaranga ashika ibihumbi 17 n'amajana 665. Ndetse mu mwaka wa 2023 iduga ry'ibiciro rikaba ryaraduze ku rugero rwa 43%. Ku mwanya wa gatatu basanga igihugu icayi. Ku mwanya wa gatatu duhasanga igihugu ca Laos, gisanzwe gikoresha amafaranga yitwa amalao kip. Ni ifaranga ryatanguye gukoreshwa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu, gisanzwe gihana urubibe na Vietnam, Thailand, Cambodia hamwe n'Ubushinwa. Ni igihugu rero gisanzwe giherereye muri Aziya y'ubuseruko. Amadeni kino gihugu gisanzwe caka hanze, ndetse n'iduga ry'ibiciro rya hato na hato, ndetse n'ibura ry'igitoro naryo byatumye haba isongerwa ry'isibe, ndetse kino gihugu kikaba gifise ifaranga rijegajega cane, aho idolari rimwe rivunjwa amafaranga ashika ibihumbi 19 n'amafaranga 86. Ku mwanya wa kabiri duhasanga igihugu icayi.
Ku mwanya wa kabiri duhasanga igihugu ca Vietnam gisanzwe gikoresha amafaranga yitwa Amadong, ufise idolari rimwe rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rikaba rivunjwa mu mafaranga ashika ibihumbi 23,782. Ni igihugu gisanzwe giherereye muri Aziya y'ubuseruko. Kino gihugu rero kikaba gihana urubibe n'Ubushinwa, Laos na Cambodia. Kino gihugu kuri politike yabo bafashe ya gutuma ata abantu bazana imitahi imbere mu gihugu, vyatumye ino faranga ryabo rigenda ritakaza agaciro cyane, aho kuri ubu mwumva yuko ibintu bitoroshe imbere mu gihugu kubera ifaranga naryo ryataye agaciro. Ushobora kuba wibaza ati ese igihugu gifise ifaranga ryataye agaciro naco cane ni igihugu ca, ushobora ndetse kuba utanavyibaza kuko ni igihugu ca Iran gisanzwe gikoresha amafaranga yitwa amariyari. Ufise idolari rimwe rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukaba uronswa amariyari ashika ibihumbi 42,322. Ni igihugu gisanzwe giherereye muri Aziya Centrale. Ni igihugu rero cagiye kigira ibizazane, kigenda gihura n'ibizazane, aho kuva mu mwaka 1979 ubwo haba revolution, ndetse akaba kandi n'ibihano bigenda bifatirwa kino gihugu bigenda bituma kino gihugu gitakaza ubushobozi, n'ifaranga ryabo rikagenda rita agaciro, n'ubwo bashobora vyinshi nk'igitoro, gaze n'amabuye y'agaciro. Reka ndabashimira ko mwabanye natwe muri kino kiganiro. Mugire subscribe kuri channel YouTube yacu nimba mutarabikora.